iyaba M23 ifise inguvu hari umwe negihugu abarima nga oya nivyo kunda mugabo umwe umurundi ararima gushika ku Rusizi ahubwo abura no kuntu gutarukira aho yabikunda yo nambuka yo kwambuka hari abarundi nuko amategeko gusa mugabo hari bari hakurya barimirayo najewe narigeze kugenda kurimira gusa mbura ukuntu bwisa ubu nyene muri no misi nyene wagomba uje kurimirayo ari mu kwezi ku'8 so ahandi rero nagenze ibirometero mbe haja kuva ngagushika mu rugombo n'ibirometero twagenze ibirometero binga aha ni ibirometero hagati ya 20 twageze 20 km ugiye dushike ngaha aha ai yo tugiye tugeze mu gatoki ahantu bita mu gatoki aha ni hafi yo muri Kongo Kamanyura iri hakurya umwana bereke abantu barikira Kamanyura oya abwaga ni gatogota so narababwiye yuko Burundi nzoba butembereza murabonera izi nkani z'abandi oya simba masimba tangoti umeza bene wacu kandi abereke Rusizi nabwira yuko mu Burundi ari muri urabona en fait ahantu ndi ajya bahita gute muze just nambuza ajya Rusizi Braza ni gatogota ana ni mu Ruvunge ni kwisango rya Ruvunge ni mu Ruvunge umva ijya mihana yagiri mu Ruvunge haje aha bayita kwa Murimbarimba kote ya Kongo hama ibi bigazi navyo ni byane nibiki ni forume y'ibisugusugu yabyo barabijya byo ku mpanda ya byo ku mpanda hama burya bwatsi umengo ura yo we Frank warumaze kubona turashitse indava warumaze kuyibona ndaba burya bwatsi ngene bumeze urabona iziganzu hajya hagani Kamanyura hajya mu Ruvunge zigaro nizo ndava rero ziki anjamika ku bwatsi butota yene biti ndava cyo gusa neza mugabo ngaha imvubu ntiziza kubona bino ko nzi ngaha ari imvubu nyinshi za none Rusizi ntiri ngaha inyuma none inyuma y'ibigori kandi nayibona hayi imigoro zigatira indava rero ya bien ndava Burundi ni bwiza murabona ubwiza bwiza bw'u Burundi kagenda kubereka kandabereke rero murabona nk'ibi bigori byose ibi ni ibigori bya bene gihugu murabibona kandi murabona yuko ari ibigori bisa neza cyane nta muntu yo kwidoga murabona ibigori murabona ibi byose ngaha ni ibigori murabona ibi ngaha byose ibi ni ibigori gusa sibyo murabe hama mumwire murabona bino bigori murabe bino bigori kandi ibi nibyo bazosoroma ryari mu kwa mbere harimo n'ibiharage murabona ibigori murabona bene igihugu bavuye kurima mbo aro ndashitse turashitse turi kumwe na Kadogo murabona ibi ni bigori ibi ni bigori
So ndazananye n'inshuti zanje. Uyu ni inshuti yanje yitwa Kadogo. Uyu ni Kagaga Oji na Alvin Gucci. Aha rero Kadogo afise ihegitari 12. Saba rero abashingira haye. Je mfise ikibazo kimwe cyonyene ngomba kukubaza imbere yuko abahungu bakuyagisha. Wewe Kadogo uri umukozi wa leta? Oya. Hano musi numwe. Uri umushinga amateka? Wapi kabisa? Kugira yumvire kurima. Inspiration yavuye he? Je nifite ikibazo kimwe cyonyene kuko ari abantu bazavuga ngo urumva gutama tubona ngo imirima gusa ngo minini ngo numukuru w'igihugu gusa ngo ayirima. No kuvuga jewe umugambi wo kurima. Yego. So kuvuga ngo nani n'amasho guko nta misomete yo kuyiga mu buzima naciyemo. Bisaba ko ntoguma ngaho nk'umuntu mengo sivise ico nokora kandi mfise Imana yampaye. Yego. Rero kurima kuri wanje natanga nkorera abantu. Uri umukozi? Ndi umukozi. Hama nivyo ndabakorera mu mutwe bampembye ndavyo ndavuga ati sinotanga kurima kandi kananje kameze nka kiwanje. Nto byazananye kandi ho nta buhinga burebure kisivyo gusa. Umutaye munini mu by'uburimyi ni mwete niko no bivuga. None wavyigiye kuki? Navyigiye kuko mbona ibyo abandi mbona bakora. Nuvuga nawe urabona ibyo kurakora nkavuga ati jewe ibyo inawashiwa kweli. Bamwitero Kadogo. Murabona ingene baba bana aha twitita mu gatoke. Ngaba ni sawa? Muriga? Mwiga he? Murukana. Ya gatatu. Murabona abana bose bambaye ibirato. Abana bose. Mwambaye iki? Ibirato. Mwiga mo kangahe? Jeniga mu kabiri. Nawe? Nawe? Mu mbere. So biba bimeze neza, ni ibintu biba bisa neza, ni ibintu byo kwishimira, ni ibintu buri murundi wese. Aha reka ndabereka aho ndi neza. Hagani mu Burundi Kadogo? Okay, Kongo ni hehe? Ijya misozi ni Kongo? Okay, hajya bahita gute? Ni mu Gatogota. Mu Gatogota? He. Nyine mu Gatogota. Iye gisagara ubona kiri mu makarato se mu Gatogota. Oya ajya mabati mbona hariya ni hehe haje? Hariya ndi ku mutumba mugaba ahamukira ku ikaburimbi iri mu Gatogota. Ahari ikaburimbi ngaho? Ija mu Kamanyo. Hama ujya musozi uri Gatogota. Okay. Umva rero ngaha bene igihugu bararima gushika no ku Rusizi. Mpaka ku mazi ha. Mpaka ku mazi. Umva rero je iyo nje hanu nkaha mba nkeneye kubereka n'ikibazo cy'umutekano. Hari abantu baze babesha ngo urumva ngo arubwa bwitongo ngo M23 ngo bwara iyaba je rega Kadogo. Iyaba M23 ifise inguvu. Hari umwe n'igihugu abarima ngaha. Oya nivyo kunda. Mugabo umwe umurundi ararima gushika. Aje gushika ku Rusizi ahubwo abura no kuntu gutarukira aho. Yabikunda yo nambuka. Yo kwambuka. Hari abarundi nuko amategeko gusa. Mugabo hari bari hakurya barimirayo najewe narigeze kugenda kurimira gusa mbura ukuntu bwisaga. Ubu nyene muri no misi nyene. Muri no misi nyene. Wagomba uje kurimirayo. Ari mu kwezi ku'8. So ahandi rero nagenze ibirometero mbe hajya kuva ngagushika mu rugo muri ibirometero binka. Aha ni ibirometero hagati ya 20. Twageze 20 km ugiye dushike ngaha. Nagenze 20 km mva mu rugombo kugira ngere ngaha. Ni hafi yo mu Gatogota. Rero muze kuraba ikiganiro cha Kadogo ashobora kurima ihegitari 12 ari toto moya. Warasabye deni muri banki? Bo sinayisabye kubera uburimyi. Nageze kwaca igihe kimwe. Oya mvuze ubu burimyi kugira urime nta deni wasabye? Oya. Nivyo gusa ivyo byandi madeni ufate je ntandaba. Je bankeneye kumenya ko. Warasabye deni ibindi je ntibindaba. Je ndakubaza ati umurima wawe nuwaherera? Nuyu. Akabande kose gushikari. Abo mukabona umuntu aritagatiye amana amafaranga ngo moya mbiri kandi ari umurimyi w'akarorero. So naha rero ingana n'ibiharage si ntuzenya gusa. Murabona mwibiharage, murabona yuko ari umurima utotaye neza. Umurima w'akarorero n'umurima wa kijambere. Ifumbire warayironse? Nyakugoye ifumbire? Yarangoye. Usanzwe hari hari we nahirabura cyane. Naje kugira cyo gutenda n'umwavu hasi. Umwavu hasi amase? Okay. Mugaje ndiko ndabiraba sinze abandi mbona bisa neza. Yego bisa neza mugana kuko byose bigirwa n'umwete kugira ngo bise neza. Safi sana. Bo
Ndisimbizwa se Mavumba jewe narabwiye yuko nzo batembereza ahantu hose hashoboka uburundi mu bubone munishimiye no kwitwa abarundi. Rero nuko aha turi bahita mu Gatoke mu Miduha. Ndi hafi cyane yo ku Rusizi, mwabonye ndiko turagenda ni hafi yo ku Rusizi. Rero naha ntihagire umuntu azokwitinya ngo kurima ngo ntimaka ngo urimire ngo hafi ngo cyangwa ngire ngo ama complex yo kurima ngo je ngo narize uwize n'utize bose bakenera gufungura. Umuntu rero yarimye ubu ntiyidoga. Ni sawa. Ure bamwitero Kadogo. Mu minsi iza ntimuzotanga avuga ati umugwiza atunga Kadogo. Umugwiza atunga Kadogo nguyu ngaha. Yegitari ziwe 12 ariko ararima. Ngizi murazibona. Ebane ngizi ngaha. Aha hose ni wewe. Iyo hageze kwimbura bigenda gute birakorohera? Musanzwe kwimbura byatwara uburyo bivanye nuko amabara usanga ari mabi. Kandi ego. Aca kuzimbira ico mugabo turashimira Imana kuko iyo ubonye ukoze ikintu karonka kuri dukeye umuryango n'igihugu karonka ibifungwa nyene umuntu cyane kubwe umwana w'umuntu aba yavuze ati Amerika nitangira ko ivyo ndima bikwire hose. Je nibaza yuko nto kwidoga kuko ndimira kure. Atarahaje naho saho ndima nojabuka nibisanzwe. Safi sana. Ihambaye isuku rimira kure. Igihambaye nuko ikiba gike nuko urimo karonka ivyo bukeneye. Yego. Nkibi ngantu wabirima byose ngo bifungure umva urari mu gashora. Ashimira ibintu. Bivuga ati Imana iguha ubwenge ntubukoreshe ngo ureke kabuha abandi. Yego. Bisarega Imana iguha ubwenge urabukuntu buha ko abandi. Ni bireca ndima avuga ati reka mu isoko cankwe reka ku bandi bataba bafise ayo mikoro ko ibintu byose ni magirirane. Safi. Je ndisimbizwa se Mavumba ibiganiro mwene ibi nivyo ngiye kuza ndabagoza murakoze.